Yesu ashimwe. Nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu ryahawe abantu. Nanje ngomba muri makeyi mvuge nanje ngene Yesu namubonye mu bugingo bwanje. Uyu mubona aha mu mazina yanje nitwa BARITATIRA Félicité. Abandi baranshiriye kurindi kandi na jewe naragemeye nitwa Mutokambari mvuye kure. Uyu mubonaha yavuye kure. Ngomba mvuge mu ncamake iyo navuye. Iyi minsi ndiko ndabamwo, iyi myaka ndiko ndabamwo ni imyaka y'imyongerano. Imana yarayinyongeye. Pasiteri wacu akunda kuvuga ngo Imana ivuze ngo baho urabaho. Imana nanje yaravuze ngo feri baho candabaho. Yesu nashimwe. Ndabicagagura kubera biri mu buryo bubiri. Hoba hari mu mwaka w'ibihumbi kimwe n'amajana 972. Muri ico gihe uyu Félicité noba nari mfise imyaka 2. Hanyuma mu ijambo rimwe jewe ndumucikacumu, mu escapé de guerre 1972. Sindabivuga birebire ariko ndavuga bikeyi. Murabona akantu keza ngaha, murakabona? Aka ni kamwe mu bindi. Nukuvuga ngo uyu n'umupanga. Abantu benshi barambaza bati waragize accident? Oya, ndafise inkovu zigaragaza ko Imana ivuze ngo baho urabaho. Nibi nibimenyamenya. Ndafise ikico ngaha n'umwana w'imyaka 2. Igipanga co ngaha, igipanga kiva ngaha kikagera ngaha. Ibipanga 2 byo ngaha kwizosi ukaba ufise amakenga dusohotse ucuza urabe, n'ikindi gipanga co mu mugongo. Ibipanga 5 ku mwana ariko arashikana imyaka 2 kubera Imana ivuze ngo baho urabaho. Yesu nashimwe. Hanyuma ingene byagenze sivyo ngomba kuvuga, ariko nagomba kuvuga ko Imana jewe nta bwoba nigera. Nukuvuga ngo iyo ntambara yari yo mu 72. Mu nyuma harabaye intambara zindi mu Burundi niyo 93. Jewe sinigera ngira ubwoba ngo hari umuntu yonyica, kubera n'abari babishatse byarabananiye. Yesu nashimwe. Ndabizi neza ntakekeranya, nta muntu ashobora kwica uwundi. Imana iba yagutanze. Yesu nashimwe. Itagutanze ntahuja. Yesu nabahezagi. Ibyo bintu mvuze muri makeyi maze gukira. Nukuvuga ngo naramaze mu mivyimba, twaba mu Rumonge, abavyeyi banje twaba mu Rumonge. Hama intambara ngo imaze guhera, hoba hariho ngo abapatiri b'abazungu boba baraca mu mivyimba bakaraba abantu boba bagihumeka. Baciye muri iyo mivyimba, imisi nari ndahamaze sindayizi, ariko baciye muri iyo mivyimba baciye basanga akana kitwa Feri kagihumeka. Yesu nashimwe.
hama baca baratujana mu bitaro i Bujumbura muri Prince Regent, hama ndavurirwayo abavyeyi banje batazi ibyabaye, umwe yahungiye uwe ukwiwe uwundi ukwiwe. Hanyuma mu nyuma maze gukira baratanga itangazo ku radio y'u Burundi, baravuga bati aha mu bitaro muri Prince Regent turabona akana k'agakobwa kirabura twakuye mu Rumonge mu mivyimba, none rero abo kwiyumvira yuko ako kana koba ari akiwabo boza kuraba ko ari rwabo. Hama hariho umutante ataraza acasanga ndi feri atarantora, noneho nsubira kuja mu muryango. Yesu nashimwe. Imana ivuze ngo baho urabaho. Maze gukura ngomba mvuge ibintu bibiri byanteye gukomereka mu mutima, kandi ngomba ntanga ubuhamya canke intahe ivuga ngo vy'ukuri Yesu arakiza ibikomere. Maze kuva mu bitaro naciye nja muhira, hanyuma hari ikintu caciye kiba mu nyuma, intambara itaratera papa na mama barabana, ariko mu nyuma intambara imaze guhera papa na mama baciye batandukana baragira divorce. Hama baca papa yavuka ngahi Bururi i Kabuye, mama nawe yavuka i Bubanza. Hama papa ataratujana, nari maze no gukurikirwa na mutoyi wanje, papa ataratujana iwabo, tuca turegwa na nyokuru, turegwa mu muryango. Yesu nashimwe. Hama maze ndi umwana, abavyeyi baciye batangura kunshiramwo urwanko, barambwira ngo feri uraza abantu bagomba kukwica, urabaza baribo, barambwira ngo nabanaka. Nanje hajya ni bibi kubwira umwana ijambo ribi, kuko umwana afitiye confiance totale umuvyeyi, umwana atabifata uko nyene. Abana bazi yuko umuntu afise ukuri ari nyina canke ari se. Hama je naciye ndabifata uko nyene, ngira urwanko muri jewe. Ndibuka ndi mutoyi nahora mvuga ngo abo bantu ngo bazocaha nanje ncaha, naho tuzohurira. Ariko Yesu nashimwe. Musi umwe maze kwiga gushika mu yindwi, Imana irampagakiza, Imana irambohora. Ngomba ncenda bifatanya, nukuvuga ngo maze abavyeyi bamaze gutandukana, mu byo twize yuko hari ibikomere biterwa n'umubano mubi w'abavyeyi, bavuzemo na divorce. Nukuvuga ngo jewe nakuze, abantu benshi bindiko ndavuga muraza kumenya n'ikindi. Nukuvuga ngo maze gukura, mama yaciye yari umufonctionnaire acaja i Bujumbura amena sa propre vie. Papa nawe nyene ya umufonctionnaire abaho ugutyo onye, ndegwa na grand-mère kubera papa haraheze imyaka itari mike atarasubira kwiro Maria. Hama rero ngomba mvuge ingene Yesu abohora akiza ibikomere byo mu mutima. Jewe nakuze ndi umwana ahoze atekereje. Abavyeyi bavuga ngo feri ngo karatekereje, ariko ntabwo kwari ugutekereza, wari umubabaro w'ingene mama yantaye
kuko kuva icyo gihe batandukanya gushika mama apfe sinasubiye kumubona, kandi nta na visage yiwe nigeze menya, kubera icyo gihe nta mafoto. Nukuvuga ngo nuno munsi sinovuga ngo mama yari inzobe, ngo yari muremure, oya. Nakuze mfise icyo gikomere ca separation, nakuze ndi umwana w'umunyamibabaro. Muhira ahi Kabuye ndibuka bakansigarana ibikorwa, naragamburuka mugabo nama ndi umwana afise intimba. Ubu niho haje amajambere bavoma mu rupangu muhira, ariko kera twavoma mu mwonga. Hama kubera iyo ntimba niyumvira none mama kubera iki haraheze imyaka numva ko mama ariho mugabo ataza kuturamutsa, kandi papa yari baye umuntu afise amafaranga, afise n'umuduga. Nkamubwira papa basi wotujana kuramutsa mama, nkanarira nkamubwira papa uratujana kuramutsa mama, akambwira ngo nzobiraba. Hariho n'ikindi gihe kubera nama misi yose ndamusagiriza, wundi munsi aravuga ngo Feri ngo uraza tujane, aranjana mu muduga, akana k'Ibururi ino mu misozi, aranjana i Bujumbura. Jewe nkibaza ngo agiye kunyereka mama kubera yarakiriyo, yaranjanye kuramutsa abahabara biwe mu Bwiza. Narababaye mugabo sinarinzi ivyo arivyo, mugabo narabimenya tukazunguruka aha. Kandi papa yari umuntu arokonesa abana biwe, akavuga ngo Feri ngo ujya mwana muravukana, akasubira tukaja handi ujya mwana muravukana, kuko papa abana bose yavyaye yarabandika kuri mituwere. Mugabo akanyambika neza, kanguririka, kanzungurutsa, mugabo je naguma ndekrama papa njana kuramutsa mama. Hanyuma ikindi tugatinda tukaduga ruguru. Mu nyuma ngeze mu ya gatandatu ndamenya ngo mama yapfuye. Narababaye cyane. Icyo gihe ngiye kuvoma, naravoma hariya ku misozi y'iwacu Kabuye, nkaca nicara ahantu inyuma y'agasaka nkarira kubera iki abandi bafise mama nanje nkaba ntamufise. Hama nkata nihanagura kubera ayo musozi nta muntu numwe, meme mama grand-mère yarandeze, nta muntu numwe yigeze amenya je ko mpora ndira jenyene, kuko naca nihanagura bantu ibikorwa nkabikora. Ivyo narabibaye muntu kuvuga ngo ubuto bwanje nabaye umwana w'umunyamibabaro, ariko no munsi ndumukobwa nezerewe. Yesu nashimwe. Hanyuma ivyo byarabaye, niga mu yindwi narakompoza amapoeme, nkavuga mama pourquoi tu m'as abandonné, quel était son visage, mama où es-tu. Nahora kubera twavutse mu muryango w'abasengere Nyamugari, niga hajya muri primaire Nyamugari, nahora ni bukebuke nkagenda hajya mu rusengero Nyamugari, nkacanja hano mugakwa, nkacansenga ngo Mana ngo none kunze ushobora byose, ngo aho mama ntiwomuzura, ngo umuntu umwe gusa ngo ndashaka kumenya ingene yarasa gusa, ngo kuko ushaka umutware. Ariko Imana iryo sengesho ntiyigeze irinyishura. Hama ivyo bintu rero byaheze ryari, nibyo ngomba kuvuga. Ayo mosozi yaheze ryari, yaheze umunsi nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari tariki
25 z'ukwa gatandatu 1988. Iyo tariki ntibagiranwa mu bugingo bwanje. Niwo munsi nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hama rero uwo munsi nihana nakira Yesu canamubaza. Imana iranshiramwo ukwizera, iranshiramwo confiance. Nsenga dame proprement mu majambo yiwanje. Ndavuga ngo Yesu, aho ga Yesu ni wewe wambambiwe ku musaraba. None ga Yesu kuzi imibabaro nagize. None ga Yesu nimba ari wewe wambambiwe, ndakwinginze umubabaro wose nagize mu buto bwanje uko ntafise mama, nuze widekarare kuzoba mama wanje. Imana ivyishura mu buryo bw'impemu, ariko narumvise confiance totale yuko Yesu azombera mama tout au long de ma vie. Yesu nashimwe. Hanyuma Yesu, none Yesu umukobwa adolescente mbona avugana na nyina wiwe. Ahoga Yesu twadusokre umumama abwira umukobwa wiwe. Ahoga Yesu uzotumbarira, ahoga Yesu uzombwira ngo nirinde abahungu. Yesu nuzubimbarire. Yesu yarabikoze. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo ngomba nifatikiza ijambo Daniyeli n'amajambo dusanzwe tuzi. Nsoma umurongo umwe gusa. Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 27. Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 27. Maze ivyegera by'umwami, abaganwa, intwazangabo n'abajenama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico ubagira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imitamana yabo ataco yabaye. Akantu ngomba gusurinya, haba n'akarangu k'umuriro bonukako. Yesu nashimwe. Ngomba mvuge rero nshitse kuri etape ivuga ngo Yesu arakiza ibikomere byo mu mutima. Yesu aravura. Jewe ndabizi ko ndiko ndabibwira isi yose. Ndabizi ko ndiko ndabibwira isi yose yuko Yesu akiza ibikomere. Byagenze gute? Ngomba mvuge mu buryo bubiri. Kuri hahandi nababwira ngo ndumucikacumu, abavyeyi banje aho i Kabuye banteye kwanka abo bantu. Ndibuka maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, jewe nzi ko umuntu wese asa n'Imana. Umuntu wese asa n'Imana. Maze gukizwa ninjira mu ishengero ry'Imana. Umuvyeyi wanje papa niwe nari nsigaranye, ntabwo yari bwakizwe. Maze gukizwa ngafata ingingo, aravuga ngo ndababaye, ngo imfura yanje ngo igiye muri baba menja, ngo aho gaferi ngo ugiye ngo muri baba menja ngo bo kumugara. Ndamubwira nti jewe nakijijwe, nzi ko abantu b'Imana. Akacavuga ngo aho rero ngo uzocunzanira ngo umukwe w'umuhutu. Nagomba nsaba umugabo wanje aze ngaha, iyo ni témoignage yerekana ko Imana yambohoye amacakubiri. Nagomba ndamusabe abyaguruke mu iteka ryiwe, aze hano. N'umuntu nkunda nubaha cyane. Yesu nabahezagire.
nguyu umuntu w'Imana, Imana yantoranirije, ndamukunda kandi ndamwubaha. Imana nimumpezagirire. Igire mutama. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ni Imana ibohora, ni Imana ikiza, ni Imana ico kitiwe. Hanyuma ngomba mvuge ikindi cyagaragaye ko nakize, ko cagikomere co kubura affection maternelle, ko cakize nacyo nyene. Yesu arabigira ko byose, abohora l'esprit, akabohora l'âme, akabohora même le corps. Imana irakiza ibigumbagumba. Imana ishimwe. Nabayeho muri ubwo buryo, nabayeho hariho ijambo ndinze nganuku kandi nzorinda mpfa jewe mu kanwa kiwanje nta guhamagara ngo ma ema. Iryo jambo ntaryo nigeze menya, kuko mu nyuma papa yariromariye kandi uwo yari umuvyeyi wanje, twabanye neza, mugabo naca ndamwita mama Mireye. Yesu nashimwe. Mugabo kumuhamagara ngo ema, ngo ibi nibi, ibyo nta byabaye. Mugabo uyu nyene atigeze ahamagara ngo mama, yabaye umuntu abana b'imfubyi bahamagara ngo ma ema. Yesu nashimwe, kuko Imana yarankijije. Naragize Imana yarampaye abana, ndabavyara, mbyara abana 3, mu nyuma Imana irampa abandi bana 3, kandi umwe wese yazaraza mu gihe ciwe. Amwana umwe natanguye kurera yabuze se na nyina mu mwaka umwe, afise imyaka 2 n'inusu. Ubu unye ni umwana wanje w'umukobwa, afise imyaka 22. Uwarampamagara, abahora baja kwibarabara baraza mbonye ngiye ahi Bururi, acangwa ko kuko namubereye nyina. Ndi uwo ashobora guhamagara, mama gute ko wampevye kutantelefona. Ikindi gihe ndaronka abandi bana, umwundi mwana w'umuhunga kandi kana bataye twabibujumbura. Ako koko nakatoye gafise umwaka n'amezi 2, nukukonsa narakonkeje. Ako karankunda, ema agiye atebayo, ema umva ntikavuga neza, mugabo karankunda. N'undi mwana nawe nyene, abo bana 3 jewe ntigeze ndonka iyo affection maternelle. Imana yarayimpaye, ndashobora kuyitanga. Yesu nashimwe. Kubera iki? Ngo nta n'akarangu kabanukako. Nukuvuga mu ndabye nta n'akarangu, nta womenya ko ntigeze nshobora kuronka iyo affection maternelle, kuko icyo nahawe n'umwami nico nanje nahaye abana. Yesu nashimwe. Rero nagomba gushinga intahe ngo by'ukuri Imana irakiza ibikomere uko byoba bimeze kose. Tureke Imana idukize, kuko imaze kutwirura rya jambo ngo natwe twaje duhinduka ashobora kwirura abandi. Yesu nabahezagire nayo majambo. Abatari babizi, Prosper yitwa BARITATIRA Prosper, nanje nitwa BARITATIRA Félicité. Ngoma mbivuge gatoyi, nukuvuga haheze imyaka ndazi ko ibyo bintu mvuze na Prosper atabyo yaratse.
ndabizi ko atabyo yarazi byuko nahora nja kuvoma nkarira ntabyo yarazi yuko nabayeho ndi umunyamibabaro ntabyo yarazi icyo gikomere nari mfise ntaco yarazi nukuvuga harageze igihe gikwiye kiragera papa arasubira yiromariye rero ncanda nava no kwa nyokuru ncambana na mama wa ba Prosperi yari umuvyeyi mwiza twabanye amahoro nico gituma abana tuvukana Prosperi abatari babizi nibaza hari abantu tuvuze ngo turavuka nuze hano kwanza Yesu aguhezake Yesu namuhezagire uyu muntu nagomba mvuge ingene twabaye turi imfuvyi twabuze rero papa na mama ba Prosper turikira abana ni jewe nari imfura turarerana turabana turafashanya uko twari dushoboye nico gituma uno munsi dukundana cyane nta muntu numwe yomenya ko tutavukana kuri mama na papa n'abandi bana tuvukana bose Imana yaradufatanije Imana irakiza ibikomere Imana yadukijije ibikomere by'ubupfubyi ndibuka igihe kimwe tukigwaye kuko twabuze abavyeyi tukiri bato cyane hama ndibuka tukigwaye twumvise Prosper ntabyazi kubera ndamuruta imyaka 11 ngira ngo canke 10 ningahe nukuvuga uwo ntabyazi mugabo hariho uwundi mukobwa yitwa Mireye n'undi yitwa Jose tukigwaye twumvise abantu bafise abavyeyi twumva umenga ni ibintu bitabaho hariho umuntu ashobora gufite abavyeyi canke twumvise abandi bana babuze umuvyeyi kubera twari tukigwaye twajavuga ngo none ngo abaye uwa mbere ngo none ngo ni uwa mbere ariko ibyo byose Yesu yarabidukijije uno munsi umuntu yabuze umuvyeyi Jesi nshobora kubura ijambo ndamufashisha nja kumuraba nkamubwira ngo rema kuko uhoraho yadukijije Yesu amuhezagire Yesu abahezagire nukuri Yesu arakiza ibikomere Yesu nabahezagire Mana yo mwijuru ndagushimiye uri Imana nziza uragororotse ntawuhanye nawe uravura urabohora urakiza burundu ndagushimiye ibikorwa ukorera mu mitima y'abantu mu izina ryawe ryera Yesu Kristo amen. Yesu nashimwe Yesu nabwo icyubahiro murumva ko inyuma y'intaha no hava mvuga byinshi ariko icyo novuga kimwe gusa nuko uyu grande sœur Félicité ari we yahavuye asengera umuryango wacu turakizwa papa arakizwa natwebwe turakizwa mutonyi wejo zarakizwa jewe ndakizwa n'abandi barakizwa n'abatarakizwa arabizi dufise isezerano ko bose bazokizwa Yesu nashimwe ngomba kuvuga kuri Félicité noca mba ushinga intahe wa gatanu kandi ntari kuri programme rero ariko reka ngeza mugabo arabizi Félicité ko tumwubaha n'abatari jewe baramwubaha kuko amaze gukizwa nk'uko yabivuze by'ukuri yaradusengeye haribe twara twibaza ngo nukugwara tubona adafungura tukibaza ngo nukugwara ariko aratwisonzeshereza natwurumva ko naje sinobura ibyo ndababwira nk'ibikomere kuko umuvyeyi mama yapfuye ndi muri primaire na papa cafantoye ko nkuru urumva nagiye nahavuye niga ariko kwa kundi nyene hari abantu bakora ibikorwa by'Imana bakavura ibikomera abantu twaronsaba dusomesha ishuri turiga ikirenge ico isaha igeze
naje ndakizwa, Yesu nashimwe. Ni intahe ndende reka nyingishe. Ariko nagomba mvugire ngaha ngo Félicité baritatira Imana igirene imuhezagire, ishishikara kumuhezagira n'uruvyaro rwiwe. Yesu abaho umugisha.